Ni sore umeze neza anaryohewe agacupa mugahe umutima ntimugahinda kubera muraze kwinda ari bahomora wagira umugabo waraye yumva hariya je naje meze neza vraiment umva ako maze imyaka 3 nashitse hariya ndaronka ishop imeze neza izambia ustrose ahantu hadandaza na ahantu hari amafaranga menshi ndavuga ati je ko ari bwo bwa mbere nkishitse amafaranga ya mbere ndasanya n'abagenzi umugabo waraye abantu nk'abani baba bakenewe kabisa ngira ndabahizi chupa mupige mpaka na wapatia na baongeza kamanze ndazikurira inkofera ndakiye Selemani kaya ziriho kabisa uyu munsi ngombanywe n'ubwanwa buvunguke pe ninywere eba wowe uvuga byo kunwa ego jewe nazikuriye inkofera uri umuntu w'umugabo kandi washitse neza ushitse utuvumbura kabisa rero nanje Bikira Maria nawe ndazikubita mukana umjama nawe ni hatari umbiza Selemani ndakubwira wewe unajua na kuamini ngomba nkubita icupa uno musisi ntaha wewe unyibukije kajya gakecu cyane ukuntu kera Mvuye ngiye kwa Muyomba inyange mvuye idunga mu Kayogoro ndaza ndaduga mucura mbona ni saa 2 ndashikaje inyange saa 3 nze mwishwanje batanigira mu cyuhi casabe indaro kwa Muyomba singyamye sandwi zijoro nta barabara ririho nta nzira inyuma y'inzu hari bitoki byakijambe nza numva saa 8 zijoro imoti biciyemo Change wari ku rutaro oya umve urutaro bariko bankindira ko je ntavyo nzi nayo ngenda iyo moto murayumva ngwe nguri kurarota aho hari inyange kwa Muyomba ndavuga ati je ngaha baranyica cyafata amazi je none ndiko ndarota ndakaraba bampa yukunywa nasigaje uburo ndiri site sorry ukiraho nyene uti moto yaguciye ko yagenda gute inyuma y'inzu hababara ririho no bitoki mbonana nicara rero gitana mezuku ikiragaruka rero ndiri site ndavyumva neza Muyomba bagize papa ariko twaraje umusatsi ubu rero je ndasatse ubu nyene aha ndiko ndahemera mu kwa nk'umuserebanye haza rero umwana w'umuhererezi agize ni dawarenganye dawarenganye uko nyene candarandaza ijoro no kucyuhirwa je nari nzi ngo ico cavuga ngo yari moto ube cari kindi kintu rero Muyomba agiye kugura urutaro Muyomba yaragiye yaciye mu bitoki n'urutaro n'urutaro n'imikeke aho yarabize mu bitoki wage ngo imikeke zonzimana mu gatondo acaca mu gitondo yewe mukanda reka je ndakuraga uramaze guhemera mu kwa none Selemani yaragiye kurangura n'uruyuki cyane cyari giki yaragiye ni urutaro wiwe rubahinda nk'imoto urutaro si yarurangura rubahinda yaje kugura imikeke anzimana mu gatondo bavuga ko inyange kwa Muyomba agiye kugura inyange gabara ko ari ngorane oya si ho uza makuru na nakuru parking umana bose parking y'intaro n'abakoka parking y'urutaro aho uzocuba chef de quartier uzoshika muri Amerika minoti minoti 3 none cyumva tufate nta fitito haba nana pesa kilometri umviza rero je ndababwire mu abagabo nahora niyemera ngo je bakamengo ndumukomeje wallahi ndarose umuntu asumvya ndagiye Selemani yewe mukanda jewe rero hajya urabona nkijya nkuru wari kuravuga yaba wa mukecuru wa mubibi umwe nkunda amaze kumva hivuza yacha tangura kujegezwa ndiko ndajegezwa mukanda ndabara rero jewe narakowe Bikira Maria
wico n'igikiga mukama wariko uragira iki wariko uradegera jewe ndakubwira none twongere weze izo nkuru oya jewe nkuru mfise ni nyinshi ni ukuvuga umva nkwereke iri cupa ndabaha mupige n'inkuru ndabahe mutwenge hari umugabo uramuzi cupa umugabo ntibaripiga wa mugabo we bararisoma urapiga nyene hari umugabo urapiga nyene urabona bakizanye gasekebuye zigasekebuye bakizizanye bataho kuzihara bazubaka yes haca haza umugabo ariko arayubaka haruguru aha mu gitwa arayubakisha carondera umumaso akuye muri rirani araza aramanika ariko adoda umusumari pam pam gi muri piperdi ako muteri no kuparisa z'ikizungu piperdi akorokerayo je nanje kama narize ubutabazi bwa mbere ni kwahuje kuneze kure hari umuntu aguye ngaha muri uno guti aha hari umuntu yaguyeyo mugabo kuraba muri shakinogo bafite kwaguye mu muntu sinabona yo giherera none yitwa gute aha haraguye umuntu ndacakubwira aha haraguye umuntu yego kuko twese tushaka gusekuriza umuntu ututabatije izina tugizana yitwa nde bagize yitwa Karoli yitwa Karoli ndahamagara bakenzanye ngo tufashe kugera sekunda tora umugozi twaje hariya muri kwa runoko Karoli we nawe ngosa eka mugozi tugukwege ngo amaboko yapfunitse yari yapfunitse nakwa ufata wa mugozi Karoli ufatisha amenyo acha afatisha amenyo turakwega kamezuku sinzi umugabo yapfuye cyane namufasha hatiga tumukure fata tumukureyo haja zumukaza bo ukari pole sana nawe ngo sana yewe mukama yaramenetse none se izo nkuru zikurira mu ngofe cyangwa we muguma ngaha nimutembera zunguruka mubona ibintu n'ibindi usinkuru ziryo reka nzungurukire ku ntebe oya pana ibindi bihugu intara oya jewe ubu ntusiga oya dogutwara mugabo nisike yawe uraronda ya passport ukaje kumuherera karibu we unakuye nga hariya oya ije ribanga we winja mu bintu utazi ugumugwa ukazugwamo nk'urusatirfe hariya twarumvise ko waje mwe ucu tutambwiye ntibibaho batubwiye kandi mama aragukumbuye cyane yo ibyo bintu ntibibaho none ubimenye cyo ni mama bimenye cyo sawa ndabyumva ntushaka kundindira nkazobasanga hariya oya mbe wiracyahibukaho rega n'imyaka ni myinshi nzohibuka je ndi kumwe n'abagenzi ngaho ukacitwa usanga ntibibaho oya ingo oya akanicana hamwe n'abandi akanicana oya ntibibaho akanicana mzee anabishiaibu mana asome na je musoma muri kizoga tara hapo ni gashasha kanitorera iyo ntibibaho chika we nakubwiye umutima mu wengeso yawe kuva kera nturayiheba namba umeze gute je nakubwira kuza kuza none uza kunsesha ngakubeka none ehera tanga ngaha je buzu gutora inzoga iyo kibanye cyane umutima mubi nta nikigongo ehana guhekwaye basi murabona tanga ngaha umeze gute ukomboye ingwe yukaye wewe kome ugumupapa ku muntu mewe singene umwe iyo nyota ni bamenye ikanyanga ngaha igico kirakwicasha aho turira umubendera gutakarama yengene kibaga niba nkuko ico ndi kiyeri ntibakimwuko hiraba nugwagwa endira nesinda kuza kunsarisha ngaha hera umengo numuvumvye yengene kino hera umwanze kuborekwa nk'umumaso uragahora hanze zurashe naho shikucunwa nkuko zira kwicara urabona yahaye turi mube nk'uruntu rwasatse ntizibagira utumuye nk'uko genda guharuka kwa utura nk'uko sindakongera reka ndazinwe nizo wakuze wewe jewe aho urampuranyongera ndakongera kubera nazitse mu gisagara mu gisagara ni hazuri ntumva ngaha mu gisagara ni hazuri umva ntumva ngaha nanga nanga reka nambaye n'ibirato hira
dore ko nashitse je mu Gisagara akayeri ndagaheruka kera kaka ntakantu mwumva reka n'ingorane harahindutse ambara ivyo birato shawe ambara ibirato vyawe ambara oya biranja ambara ivyo birato wapi wapi ivyo birato kabisa ivyo Ibi? birato wapi ibi ntacyo wabonye ne bena honyoye ibikira ntacyo wabonye ne da soma kugatumba ndumwe reka Selemani uratuvangiye vraiment sere mukuru oya frame oya basi tugende mutu okay tugende mutu oya manzi nge mari chupa oya tugende mutu okay frame ibintu nibiba kwarane oya nibiba tenda kukira kutakuza shaganzo gusanga hari tugende mutu kwanza hey ni munzu hariya munzu yego aya antware mukuru Mukana. Nagahomera buno. Niba arabikira Mariya nawe. bijya mwabibonye mwe ndumiwe ngana Ikarakanuko kigendera. umuntu uko rimwe kandi ngo baravuka nande na Selemani ujye nyine atatugira bino yo